byinshi biriko biraba mu banyagihugu aha mu gihugu biriho kuvuga ari realite muri bariya abanyagihugu baruguru cyane cyane nk'uko mwabyumvise ko amafatora ni menshi womengo ntibibaho mugabo ari ibintu bibaho. Jewe ntarashika muri fondation mugira neza nkuko umama yavuze ati je ni rya mbere nari numvise iyo ngwara naje byambaye. Hari aho washobora kuja kwicara hambavu y'umuntu naje narakuriye muri internat narakuriye muri famille tubana n'abantu baciriritse ukumva umuntu afise odeur ukibaza ati none umuntu aroga cyangwa ibiki ukabura ivyari ibyo. Rero je nagiye kubitabura yuko kumbe urya muntu afise ikibazo maze kuronka iryo bako yuko nanje nje gukora muri fondation mugira neza nkamenya ko hari izindi ndwara ari tabu zitavugwa mu bantu. Ego numvise yo kurya mu mama avuga ati je narayibanye imyaka myinshi n'abana mvyara ntabyo bari bazi. Nukuvuga ni ibintu byinshi urya mu mama twicaranye namudaturiye gato ati hari ibintu tuko turabamo muri fondation aho wumva ngo les hermaphrodites ukuvuga tuko turabyumva mu bitsina ngo umuntu ashaka ko afite ibitsina bibiri tukabyumva mu bitabo mugajewe ukungana nkaba maze kubibona n'amaso yanje yuko bibaho kandi apana ku muntu umwe babiri batatu bane ugasanga ni ibintu byinshi. Rero ngacaboneraho gushimira aba batasoni biyumvira iki kintu. Nabonye umumama umwe mu diaspora yigeze kuza kubonana na nyine cyubahiro n'ukuri namaze no kumwandikira ndamubwira nti byanyoheye cyane kubona yuko wavuye imbere y'umubyeyi watahuye ico wobwiriza gukora. Ndazi ko hari igikorwa kinini yakoze Jeanne Madame Jeanne. Ikintu rero numva muri uyu mwanya novuga nk'uhagarare ko ndi assistante de la première dame muri fondation Bonne Action mugira neza. Muri uyu mwanya twari kwa turi kumwe nabo muri OPDD mugabo kubera amabanga menshi bamaze gufatirwa bahisemo kuvuga ati genda nta kibazo ari huri umuvyeyi azoba yamaze gusimukira. Muri uyu mwanya ico novuga iri jambo bavuga ngo turi kumwe twese birashoboka. Umwe wese yagira ibibako ryo kuba mu isare arigira igihe ibikorwa byo gukora ni byinshi kandi hari ibyo twoshobora kumara mugabo wewe nkawe nk'umwe yavuga ati ubu hageze kuvuga ati jewe na maziki nta muntu n'umwe uri camara nukuri nta muntu n'umwe uri camara turi kumwe twese birashoboka duhwanye ingufu wowe icubonye ubaze mugenzawe ati none iki ntacyo twe twogikora. Numvise ko hariho intambamyi zo kuvuga ko abo bamama bashika muri centre urumuri bakagera kuri kuntuze hariya mu mazone bakabura abo bakira kandi bari mu ngo. Mbega twebwe nta miryango dufise hariya ruguru ijwi ryacu ntiryoshikayo nimwo bajya nyene muhora muyagabo aho muvuka cyangwa inshuti zanyu nimwoba aba ambassadeur cyangwa ambassadrice mukavuga ati iyi ka muyibonye kurikirana birashoboka yuko ajya mu ngo mushobora gukurikirana mukamenya ati naka ntagisohoka uno munsi ntiyasohotse aheruka hanze iriya ni somene nukuvuga ko hari ikibazo mugakurikirana kuko noneho ico nk'iki fistire murazi ko ntinyegeza vrema waparvenye konana n'uwo muntu utegereza kuvyibwira ko naho yo binyegeza gute ntashobora kubinyegeza iminsi 3 hama nkuko abandi bose bagiye babivuga nitwaje hamwe umwe wese akaba akumva yuko hari icyo abwirizwa gukora nta kitazoshoboka. Uno munsi bahisemo kuvuga fistire ejo barashobora kuvuga ku yindi mugabo icyo nshaka kuvuga nuko nta numwe adafite icyo ashoboye. Oya je nabonye yuko nikaye imwe uyigurira umunyeshure cyangwa ikaramu rya 500 francs hariho umunyeshure hari ya ruguru arifata nk'imodoka umuhaye ikaramu rya 500 francs abona ko umuguriye nk'imodoka. Rero muri bwa bumwe muri rwa rukundo
twoshobora kubandanya nk'uko abadiaspora bariko barabivuga, bandanya mutera imbere kandi birashoboka. Hariho n'abandi ba diaspora nako alinye batari benshi gose ikirenga, mugabo hanze turazi bariyo, kandi namba ari $20 habonetse mushize hamwe ntihazobisha kumarira igihugu cyatwibarutse, hama natwe dusiga izina, kuko abacu bameze neza tuzobuza ugihugu kidatera imbere. Nitugire Kristo